kandi inkuru ikomeye, inkuru ihambaye cyane. Harabaye iyo nkende yibera ahantu mu nkere. Iyo nkende y'ahantu mu nkere harageze aho irya inkeri kumva ziraryoshye cyane. Umunsi umwe ingona irabura ibyo kurya aho yari yabura ibyo kurya. Imaze kubura ibyo kurya igenda kurondeza ahantu hose ku buryo ishobora kubona. Sinzi ukuntu yungutse ahantu hari inkeri. Imaze kuvuka hari inkeri, ya nkende irayibona kandi iyibona ishoye. Imaze kuyibona ishoye iyihereza utwirya. Ya ngona irarya inkeri irahaga. Imaze guhaga irataha. Umugore wa ya nkeri wa ya ngona arayibaza ati mbega we ko byagenze gute, wakuye hehe utwo kurya? Umugabo w'ingona aramubwira ati bwiza, jewe nahuye n'umugenzi mwiza. Uwo mugenzi mwiza yitwa inkende. Wewe rero yibera ahantu hari ibyo kurya. Uyu munsi rero twahuye aca mpereza inkeri, kandi we nizo yirira misi yose. Yama yirira inkeri misi yose, kandi izo nkeri mugore wanjye ziraryoshe birenze. Umugore w'ingona aravuga ati nanjye uzumusabire ami. Umunsi umwe rero ya ngona iragenda kuramutsa umugenzi wiwe inkende, ko bari bameraniye neza kandi bari babanye neza. Yari umugenzi mwiza, yama mugoboka akamutwa kurya, ashonje anyotewe ameze nabi akamutwarya. Haleluya. Agiye rero kumuraba aramubwira ati uyu munsi ndashaka utwo kurya, ume ku nkere, ume kandi n'utwo nshira umugore wanjye. Ume n'utwo nshira umugore wanjye kuko nawe amerewe nabi arashonje. Ya nkende irabitegura, irabitegekanya, iramuyiha, irarya, ingona irahaga. Yaze arayamura izindi nkere, aramuha ire umugore wawe. Ya ngona irashira umugore. Imaze gushira umugore nawe ararya, yumva inkeri iraryoshe cyane. Hari ikintu rero umugore w'ingona yiyumviriye, aravuga ati iki kintu reka ndagikore, kumbure nindagikora cyoba cyiza kurusha. Arabwira umugabo wiwe ari ngona ati yewe mugabo wanjye, urazi ko dukundana, urankunda cyane. Izi nkeri ziraryoshe rwose, ariko uwurya izi nkeri misi yose yogira uburyohe burenze. Ati rero ndagusabye unzanire umutima w'iyi nkende irya izi nkeri ziryoshye zirya misi yose. Aramuhendahenda amubwira ati urumva birashoboka ko niyo nazirya wewe iyo twamurya, wewe uzokuja kwigiya mu nkere, wamaze kubona inkeri uzokwama uja kwiyamurira. Ingona yumva ko ibyo umugore wiwe amubwiye bishobora kuba ari ukuri,
aravuga ati sawa nta kibazo, je nanjye nzogerageza kugira ngo nshobore kuronka iyo nkende nk'uko bisabye umugore wanje, kandi urazi ko dukundana, nzogerageza nanjye nshobore kuzana umutima w'iyo nkende. Igihe rero cyarageze, ingona iragenda iramutsa mugenzi wayo inkende, irashika iramubwira iti rero nakubwire ukungene bimeze, umugore wanje yaryohewe n'inkere umurungikiye, ubu rero arakeneye ko woja kumuramutsa, kandi ibyo wari sawa, ubugize neza ugiye kumuramutsa. Aravuga ati rero byiza uze tujyane uje kumuramutsa. Inkende iti narose inshuti, kandi inshuti nziza, inshuti dusangira byose, reka ntacyo nje kuramutsa n'umugore wiwe. Inkende yurira ku mugongo w'ingona, ingona irayitwara igiye iyijyanye iwe kugira ngo ihereze umugore wiwe ashobore kuyirya. Ndagutwenze icyabaye, umugabo w'ingona ageze hagati mu mazi, ari hafi yo gushika mu rugo, kuko uramunga gatonya ko byari bigoye ko burya umugenzi aba ari umugenzi. Ingona ibwira inkende iti nyabuna rero nkende, urabona ko ndagushikanye ngaha, jewe umugore yarasabye ati aragukeneye akubone. Inkere wamuhaye ziraryoshe, byumvikana ko n'urya izo nkere nawe nyene aryoshe kurusha mbere n'inkere kuko azirya misi yose. Ati rero ndagusabye uzunzanire iyo nkende kugira ngo nayirye umutima. Maze inkende yumva mu mutwe irashwe, ariko Imana ifite inzira zirenga igihumbi, ikomantaza umutima w'inkende. Inkende ibyumvise iraswenga, ibwira wa mugabo itumbiriza ndakubarire, jewe n'ukuri ni byiza kandi ndazi neza ko umutima wanjye uraryoshye cyane. Ati rero byiza, ndashaka umutima wanjye umugore wawe awurye. Atari ko hari ikintu kimwe ngomba ndakubwira. Urabona mu gutembera, twatembera uko nyine, urabona nta kintu na kimwe natoye. Burya rero umutima nawusize hariya muhira, dusubire inyuma ngende ndawutore hama ndawuzane. Urazi ko ata kintu nokwima, n'ibyo kugera nabiguhaye inzara ikwishe, n'umutima wanjye ndakuha byose. Ingona iti nukuri nkende kukuza ukuri, dusubire inyuma kugira ngo utore uwo mutima, ushire umugore awurye kugira ngo ndonke ukungene bana nawe neza. Inkende iti ntugire ikibazo, tugende. Baragenda basubiye inyuma, bamaze gushika ya nkende iruruka ku mugongo wa ya ngona, cyayisubirira mu nkere zayo, yisubira hariya. Imaze gushika hejuru ikiratwenga, ikibwira ingore tubwiriza, wari uzi ko unyaye, none nanjye ndakunyaye kuruta. Nta muntu agenda nta mutima afise,
ugenda ata mutima afise aba ari ikijuju nkawe wemera ko umuntu agenda ata mutima agira. Sinova ngaho ngenda ata mutima afise kuko nta kiremwa na kimwe gishobora guhema kitagira umutima ko buri kose burimo. Reka none twizike Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ukaba umeze nk'iyo ngona, ukaba umeze nk'iyo ngona, cyangwa ukaba ufise abagenzi bameze nk'iyo ngona. Abantu benshi kuri iyi si iyo bagiriye icyiza nta kindi barondera atari ugusubiza inabi. Ushobora kugirira neza umuntu ariko mu buzima bwiwe we ntiyifuze kukugirira neza, akifuza kukugirira inabi. Birakifuza ko ibyago bigushikaho. Mwene data nagomba nakubwire ngo abantu bameze nk'iyo ngona barahari kuri iyi si, bariho bameze nk'iyo ngona yifuza kukugirira neza, ahubwo acarondera nayo neza yavuyeho kugira ngo amare. Uzogendana n'abantu, ushobora kuba utaragendana nabo, ariko nagira nakubwire ngo uzogendana nabo maze wowe icyifuzo cyabo bifuze nabi kandi bifuza kongera. Ingona yifuje kugira nabi inkende, kandi inkende yayifashije, yayigiriye neza, yayihaye ubwoko bw'ibishonje, yayihaye amazi yotewe, yayifashije ibintu cyose, ariko yifuje kugera. Uzobisanga mu bantu benshi. Abantu benshi uyu munsi no bameze bifuza kugirira inabi yabagiriye. Nagomba nakubwire mwene data, niba ufise uwo mutima wo kugirira nabi umuntu yakugiriye neza, kuko uyu munsi nagira ngo ndagusabe hindura, kuko Yesu yaje gutunganya ibitandukanye, yaje kudusura byari bimeze nabi kugira ngo abigire neza. Nagira ngo ndakubwire uyu munsi ukubera umunsi w'amahoro, kubera umunsi w'umugisha, nk'uko icivugo cy'Imana kivuga ngo ni umwaka w'intsinzi. Nagira ngo ndakubwire ngo utsinde abagenzi babi bifuza kukugirira nabi, kandi wewe warabagiriye neza. Yesu ashimwe cyane. Ndakwifuriza mwene data kumva ko abantu bameze nk'iyo ngona igendana amakenga, inkende yagize ubwenge igendana amakenga, maze ishobora gushika aho ukira. Nawe ndagomba ndakubwira ngo niwagira ubwenge, niwagendana amakenga, Imana yo mu ijuru iguhezagire kandi iguhumurisha mu birimo byose. Ndakwaturira kugira abagenzi beza, ntukagira abagenzi bameze nk'iyo ngona. Ndakwaturira kugira abagenzi beza, ntukagira abagenzi bifuza kukurya kandi wewe warabagaburiye. Ndakwifuriza ntukagire uyu mwaka abagenzi babi bose bakume kugere ubuzima bwiza n'abagenzi beza. Imana yo mu ijuru iguhezagire cyane. Bari kumwe na Bishop Barazingiza Michel, umwungere mukuru w'ishengero ry'isezerano ryera, maze turaguhaye ikaze muri Église de la Promesse Divine. Dukorera mu Kamenge, quartier Mirango ya mbere, ibarabara ry'umunani uduga ni haruguru y'akabari bita Royal, kwizero ya gatatu mu kuboko kw'iburyo, umanuka ku y'umunani mu Mirango ya mbere, ni ku kazero ka mbere mu kuboko kw'ibubamfu hari urushengero runini.